muri coding mumuhe mona warda wowe ntushobora kugenda convocation kandi ntitangirwa kuri WhatsApp. Convocation itangirwa physiquement murarondera chef de quartier. Hamamona John Bigitega fise résidence Igitega fise business Igitega iri enregistré kuri Nerina Jakizimana. Jewe gombo bazende barakubwira kwa Nerini hajya. Eri kintu gihari abantu twaduze turavi Bujumbura na DJ Fernando yaravuye Bujumbura ubu yibera Igitega umuziki yawo bahebeye igisagara kibahebeye yaje ngaha ironderere yibandanyiriza ubuzima bwiyo ko bafise umuryango afise abana ategereza kuba serious nk'umugabo w'urugo uriko uravyumva wewe rero ukabukeneye kwitwarira Nerinate it's fine. Bwira avocat wawe ujye mu avocat wa mwescro yihakanye n'umwana moi je m'en fiche avec toi sinzi ko bamwita nyamba ni Donald nyamba ni Darno je sais pas. No, sometimes écoute u Burundi igihugu ciwacu twebwe turi muri imbona kazoze 2040 2060 turiko twubaka ibigo turiko dushamo des millions de francs tufise ama credit y'ama miliyoni arenga 150. Wewe uri ngaho abamwe ntituryama bamwe dufise abakozi dufise abantu dufashije. No, igihe JC Entertainment agirana ibibazo namona. No, come on guys, sometimes imwe muravuga ibintu vy'ukuri. Igihe JC Entertainment agirana ibibazo namona. Qui a intervenu? Si jewe. Si Nerinate yagiye mona akanelefona n'umugabo wawe pendant des heures. Banelefona icyo gihe 23h45 n'umugabo we baranakambira ngo ndabafashe. None kubera iki baje bakanakambira ndabafashe? Wewe mona wewe umuntu jewe ngaha no haguruka kuvugira ni Alvin Smith. Alvin Smith niwe muntu yafashije abanyarwanda. Alvin Smith niwe muntu yavuze ati n'abanyarwanda tumuhamagare nga Alvin mutaginga Alvin ndasavye aze ngaha. Mwebwe turiko twarababwiye vugira inzego muragira ngo wewe una musi wewe ugiye kwitwara muri zanze gutigeze uvugira se kwesa vuga entertainment. If you are entertainer girl, if you are entertainer boy, you need to understand sometimes gossip is the gossip niyo branding the public personality. Mko muravyumva. And if you don't understand how to entertain my dear, leave us. Mora uribagiye ko mora hari ama video y'ama snap we turiko turasangira umuvinyi weme na Satbi Vemuso yanguriye wewe twarayisangiye ko wewe aravumvye Vemuso Satbi yanguriye. Est-ce que tu me connais moi? Tu ne me connais pas? Moi je peux même créer des histoires. Hein? Mona igipolisi wewe igipolisi wewe ndakibwire yuko wewe ngende mvuga ati uyu twapfuye umugabo wewe uyu yatoye telefone yanje eda c'est la même chose. Uyu yatoye telefone yiwanje akuramo nimero z'umuzungu wanje muravyumva akuramo nimero z'umuzungu wanje umuzungu wanje aranyereka yakeke ki essaie de me draguer. Wewe ninde dossier ninde muntu yo kwinjira muri dossier y'abantu bafuye abagabo. Abantu mwitango nabasirimu ntabwo ari abasirimu. How many times people came in my DM anonymous message and told me that oh urisemba umva ruguru ugera umwana wo mu gisagara and now ninde ariko arakonvoka uwundi wa mwana wo mu gisagara mwaza mukaza muguma munzanira DM muri anonymous message munzanira niwe yagiye kunkonvoka Nerinate.
urabisemba ko mwavuga ndabisemba kuki bagiye kunkatishiriza convocation ko nabisemba kuki bagiye kunkatishiriza convocation. You know why? Murazi gituma ni kubera yuko mwebwe muba mushaka mugire rero natumugenzi ntazo bavuge. Mbega wewe Mona Warda je nubu ndasuye kumuvuga acamusha mugira record acagenda gushira muri plant ikigira guca ikiba ndende. Wewe Mona Warda wewe Mona Warda wewe ndiko ndaguhamagara wewe Mona Warda Kaneza ndakuvuze mwizina sindagutinya. Mona Warda Kaneza Monkenzi wewe Mona Warda wewe ugenda gutanga plante y'ibiki ngo nagiziki sometimes uyo mwavoka yo wenyene ufite n'umuescrow yibabana mahera yari jewe nagiye gutunganya ikesi je nagiye gutunganya kese ya 3 semaines y'umuntu yaje kunyitwara ko yugiye mu avoka wawe ko mufitiye amafaranga. Ça c'est de l'escroquerie kandi sumwe ubo mfise plainte y'abantu benshi ugiye mu avoka yaririye amafaranga atarishe. None wewe umuntu ajya amafaranga y'abene gihugu y'abarundi niwe uri kuragenda ngo akuburanire. No, sometimes écoute Uburundi igihugu ciwacu twebwe turi muri imbona kazoze 2040 2060 turiko twubaka ibigo turiko dushamo des millions de francs tufise amacredit y'ama miliyoni arenga 150. Wewe uri ngaho abamwe ntituryama bamwe dufise abakozi dufise abantu dufashije wewe uri ngaho uri kugenda nta mwanya wewe ufise umwanya urawufise wewe wiri guryamye uryama sinzi n'ubuzima ukora sinzi niki wewe ukora sinzi n'amashure wizi curi kurayakoresha je sais pas elatiera uravyutse iyo uvundurutse ngo ugiye kwitwarira neri muri police judiciaire maidi agenda muri senare. Si c'est affaire pénale, si c'est affaire civile, twaratukanye wewe nyene waragiye TikTok wewe nyene waragiye no muri DM kwa Lishalo uravuga yuko jewe nitumira mu manza ziwawe. Iyo yonyene ijyayo ririga screenshot yonyene. Ijya screenshot yonyene byo yabafise umwanya wo kuburana na wewe. Ijya yonyene no yerekana nkavuga ati Opeje raba yaravuze yuko jewe namwisemba none nyamba yaramwisemba Opeje aje gukora iki ngaha muri police judiciaire. Aje gukora iki none kubera iyo jardin nawe ucubona ubu yuko uri busy abakiriya none ubaronka buri munsi my dear jardin yanje ibaye jardin kubera wayisovyemwo izana igazo ikirakura kubera wayisovyemwo amashugwa carakura wewe iyo jardin iwanyu canke wowe jardin yawe iyo izo ntuze zawe izo utazi no gukura izo nzige zawe zo hasi wewe uzishira mwiki wewe uzishira mwiki yo ziriko zirakura wewe jardin uri wewe kuraza kuntegeka ngo misi ngo mbabisi misi yose iyo jardin ugira iboneka isena vere hajya nta nuze ntange zijamwo ntugura amashugwe nutera bagara nugiriki. How people you are very stupid and you come on my social comment and you are talking rubbish only bullshit. Na son ufise wewe iyo jardin nayitura ni tongo rya so ni tongo rya nyoko nagiye gukura ahantu ndaza ndayiterekao jardin itegurwa
abantu ba mariage baza kwifotoza ahantu hasa nayo baza kugira iki? Eske bakubwiye yuko twebwe jardin yacu ari kuza kwifotoza gusa le weekend samedi abantu ba mariage canke jardin yiwanje abantu ba jardin yiwanje is for many business, many business. Numvyurira ibidayimoni vy'iwanje ngaho sinkeneye ko jardin wa sinzi ni yageze simbona aho yanze ko ibintu by'amaheme ko jardin yawe ngo cuba busy kare nari meze 2023 et toi tu es là from nowhere ni misudi ngaho ni sinzi ko wambara ikareso nk'abandi nuko utayambara uri kunzanira ibisobere vyawe ngaho unzanira ngaho uri kuragira iki? Mutuma abantu banyotego oduma no je ko ndavuga convocation ndo ndavuga kuri Mona Ward muri coding mumuhe Mona Ward wowe ntushobora kugenda convocation kandi ntitangirwa kuri WhatsApp. Convocation itangirwa physiquement murarondera chef de quartier. Hama Mona John Bigitega mfise résidence Igitega mfise business Igitega iri enregistré kuri Nerina Jakizimana. Jewe gombo bazende barakubwira kwa Nerini hajya rero ikintu gihari abantu twaduze turavi Bujumbura na DJ Fernando yaravuye Bujumbura ubu yibera Igitega umuziki yawo bahebeye igisagara kibahebeye yaje ngaha ironderere yibandanyiriza ubuzima bwiyo ko rwafise umuryango afise abana ategereza kuba serious nk'umugabo w'urugo uriko uravyumva wewe rero ukaba ukeneye kwitwarira Nerinate it's fine. Bwira avocat wawe ujye mu avocat wa mwesco yihakanye n'umwana moi je m'en fiche avec toi sinzi ko bamwita nyamba ni Donald nyamba ni Darno je sais pas amategeko urayazi kandi ibintu vyo muri entertainment yo urabizi wewe urabizi ibintu vyo muri entertainment uyo wagiye kugira ko ngutanga ama plant uyo hari ama TikTok live yiwe ariko aravugane ari ngaho mu session comment avuganeri ngo birashushe bariko bavuga ngo Kaneri nati nzigwama ngo kwire nzigo ikintu iki yari ngaho hari ama screenshot yiwe wenyene ariko aremeza ko jewe namwisemba nitumira mu rubanza. Eje nuko nafise umwana nogenda kubaza OPG kuva ryari abantu twitumira akona gasuzuguru yarasuzuguruye mbeho OPG mbona uri bagiye ko mona hari ama video y'ama snap we turiko turasangira umuvinyi meme na Satbi Vemuso yanguriye wewe twarayisangiye ko wewe aravumvye Vemuso Satbi yanguriye. Sasa utivazi ngo harselema kwa Mona woni ama blogere banga wewe bakwandika ko wewe mbega wewe uri bagiye yuko dufise amafoto yawe wewe uri wiyambariye ama de pièce ama nude mi bintu biri ando ya yinuzeye n'imico y'igihugu y'u Burundi bwacu wewe wewe ndumva je ndakubloka sinkeneye kuza kumburira indero kuri live wanje twumvikana. Wewe bagiye ko dufise mbega je I don't understand why ntafise umwanya why ntabi Bujumbura. I don't understand. Burundi company wanje ayambaye ndabifise ama video tuko turagira cheers turiko turatamba ama video ivyo ubishiriye OPG ukabimwereka ukambwira ati OPG jewe ibirego vy'iwanje simvuga birivugira OPG uyu ninde yari lancement officiel ya entreprise y'iwanje yambaye na Tir Burundi Safari Tours uyu ninde anye twariko turasangira atwariko turasangira imivinyu si rimwe si kabiri si gatatu. None OPG kuva ryari abantu basangira nyamba bankanye umuntu acaza muri polisi kwitwara ngo baramwandagaza
kuva ryari abantu bariko baratukana ko batambara amakareso baca babizana muri polisi? Kuva ryari polisi iraba amadosiye y'insaku, iraba amadosiye y'abantu batukanye kutambara amakareso? Ça ne se fait pas ça, hein? Twebwe dufise inzego z'umutekano zirari. Mbega Mona Warda, izo nzego uri kurarondera wewe, igihe duheruka muri challenge yo kuvugira inzego z'igihugu, yo kuvugira President de la République du Burundi, yo kuvugira abavyeyi bacu mama Burundi bariko baramwataka, yo kuvugira umugambwe mwiza CNDD-FDD, kuko mugiye mubaye mu gihugu gitwagwa n'umugambwe CNDD-FDD, mutegerezwa kugira ku mategeko y'uwo mugambwe, kubera yuko mubiri kodinge, kubera yuko uwo mugambwe niwe warondeye amahoro mu Burundi, uwo mugambwe niwe wabahaye ukwishira no kwizana. Ari abantu bacavuga ngo ndabijanye muri politike. Non, c'est pas politique ça. Igihe maguruka nkatangura challenge yo kuvugira igihugu, mvugira president kuri Twitter, mvugira abanyarwanda baduteye birirwa bariko baracanishamwo abarundi, birirwa ko baratyoza inzego z'u Burundi, mwarahagurutse muravuga. Wowe uragurutse Mona uravuga, uranaposta n'ifoto ya president, uravuga ati jewe ndafise influence, reka ndefande president. Uramudefanze mugabo puro moma, wewe uriko wiruka muri polisi uvuga ngo polisi ngo bagufashe, ngo jewe ndiko ndakwarsera, ngo Tanzania ngo atante ngo la vie privée, ngo kwa je sais pas. Wewe Mona, wewe umuru jewe ngaha no haguruka kuvugira ni Alvin Smith. Alvin Smith niwe muntu yafashije abanyarwanda. Alvin Smith niwe muntu yavuze ati n'abanyarwanda tumuhamagare Alvin, mutaginga Alvin, ndasavye aze ngaha, taginga Alvin aze ngaha, nawe ndamuhe content hama atwitse ku ndirimbo yiwe nshasha. Twebwe twaravuze ati vugira inzego, vugira president, mugabo no musime muri ko mugenda muri polisi kurondera za nzego mutavugiye. C'est quoi ça? Amacakubiri gusa, reka ndakubroka amacakubiri uyatware hiyo mu bushino bw'iwanyu, ngo amacakubiri na politiki irimo ngaha. Turiko tuvuga, ndiko mvuga ibintu vyo ubona ko ari politike, genda mvira live. No, mwebwe turiko twarababwiye vugira inzego, murigira ngo wewe uno musi wewe ugiye kwitwara muri za nzego utigeze uvugira. C'est quoi ça? Moi je comprends pas. Ubwenge bwawe bumeze gute mwebwe? Nico gituma Donald Trump yavuze ati abantu baze baratwereka, abantu baze agurutse mu baririmbyi, araposta, aravuga yuko arafasha abanyarwanda, abanyarwanda ndabiyamye kuri president wacu, twebwe twagize. No, igihe JC Entertainment agirana ibibazo na Mona. No, come on guys, sometimes mwe muravuga ibintu vy'ukuri. Igihe JC Entertainment agirana ibibazo na Mona, qui a intervenu? Si jewe. Sinari nate yagiye Mona akanelefona n'umugabo wawe pendant des heures. Banelefona icyo gihe 23h45. N'umugabo we baranakambira ngo ndabafashe. None kubera iki baje bakanakambira ndabafashe? Nabafasha nkagira space kuri Twitter, kubera nzi ko kuri Twitter hariho influence nini ya inzego ziravyumva zirabikurikirana, kubera jewe kuri Twitter mfise influence. Nkaja kuri Twitter nkagira space ikazamo abantu. Reka tubire wewe no musi wewe uri kuraza ngo ugiye mu gipolisi, genda ubabwire igipolisi yuko nari nate
sinzi ngene nunabivuga ico gipolisi uri kuri rukangamo ni gipolisi twigeze uvugira gitwagwa na leta nkozi leta mvyeyi iyo leta yaratutswe iyo leta yaragize iki nta muntu mwewe ukoresha imbuga ngurukana bumenyi ni wigeze uhaguruka uyo JC jewe sinzi vyiwawe na kontra mgabo wara boycotse kontra tiya boycotero kontra kandi uri kuravyumviriza wari ujya mu JC ari mukuri mugabo jewe comme je suis bête je suis une idiote mugani umuzungu ari hano je suis une idiote nage niwana kudefense kangahe wewe je t'ai défendu beaucoup de fois même no kuri Benturo jewe case just ndimo gusa naravuze naranditse ndavuga ati Benturo ifoto yawe kwikoreshaje yagize amakosa mugabo just ndimo mu gufungisha kuko je nta muntu azobwira namufungishije je siko ndemwe wora boycotse kontra bifese ni ya boycotse kontra sinzi ko ariko babivuga ikantu icaye cyanje kitarahora tababaye wewe kutaba no muri recording mu biposte why wewe ugiye muri ben nogenda muri police kuvuga ivyo wowe nagufashije wewe nogenda muri police kuvuga yuko waryoherwa ndiko ndatuka abandi wewe est-ce que tu me connais moi tu ne me connais pas moi je peux me créer des histoires mwana wewe mona igipolisi wewe igipolisi wewe ndakibwire yuko wewe ngende mvuga ati uyu twapfuye umugabo wewe uyu yatoye telefone yanje eda c'est la même chose uyu yatoye telefone yiwanje akuramo nimero z'umuzungu wanje muravyumva akuramo nimero z'umuzungu wanje umuzungu wanje aranyereka yakreke ki essaie de me draguer wewe ninde dossier ninde muntu yo kwinjira muri dossier y'abantu bapfuye abagabo no wagerekana ryama video uyu twapfuye umugabo ninde yinjira muri dossier wewe tugende dufe inuze tugende nerekane ama video turiko turasangira waje muri lancement officiel ya entreprise yanje waje mu biki wambaye umupira wa Nacha Safari wewe vuga ati uyu twapfuye umugabo uyu yaje kuntwara umugabo wanje twarasangira twaragira iki mutandiko ndavuga kuri telefone ndi live muta kubuhinga ngurukana bume na brote na chimo sawa lakini sauti kidogo tugiye mu Buswazi nipo tugenda mu Kirundi ni hondi tugenda mu Gifaransa ni hondi tuje mu Congereza ni hondi okay bye umejuaje jamani umejuaje kama sio umbea umejuaje kama nela mekuchamba umejuaje kama na wakufa umbea jamani sina umefa umbea hey umbea mwenzangu mama na kukumbusha kwenye umbea wangu umekuwa live hey jamani umbea ndo kazi mjini tunaishi kwa umbea jamani mjini nyota nilamekuweka neri ya kwa content I'm telling you guys jewa mukabona akakumambandanya ndamuvyonga nayitegereza kumenya aho bizoherera tuzovuga ati byaduku mafu egal 0 nicaye canje cyahetse nicaye canje cyahetse vraiment miko muravyumva guys kintu shatse kuvuga entertainment. If you are entertainer girl, if you are entertainer boy, you need to understand sometimes gossip is gossip niyo branding the public personality. Mko muravyumva.
And if you don't understand how to entertain her, my dear, leave us alone. Entertainment, we don't need some people that say I'm a brain ali block. We need some people with unblocked brain. You understand what I'm talking about? I'm talking about entertainment. Entertainment is not about only gossip. Yes, I know. I can 100% I can say that. Okay, you are right if you say that entertainment is gossip. Yes, 100% is gossip, but we don't refuse that gossip make public figure to be trend, to build their brand, to become big. But if your brain is blocked, my dear, go try to unblock your brain. Entertainment, we don't need to involve police. We don't need to involve police in entertainment. No. Because you know what? Even the government know that entertainment is sometimes artists can make some gossip behind them. Sometimes when I'm live, sometimes I like to say that there are some people who have push brain, and some people say push brain. What the meaning of push brain? Yes, there are some people who have a push brain. But if you are in entertainment and you are trying, you forgot that one day you were with that people, and after some months ago you were in the police to try to put someone in jail, or you want someone to be punished by the government police. That is a bullshit. That is an unserious issue. No, I don't understand. Even now I don't understand. Huh? You know, Kiliku, last times, I think, 1 month later, Kiliku and Satbi, they have some problems on social media. It was only on Facebook. Yes, on Facebook. But day of day, you found Satbi recording the music Ahani. After some days, you found Kiliku record the music. Kirisese. Usanu muyaya buterere. Ata. Usanu muyaya buterere le dima. Genda rero mu buterere kuhaga yo nagira mbroku utari ngetura. Ngira mbroku utari yo hinge gatoya umuntu avuze ngo sanku muyaya wa buterere. Ndabasabye muhagarike kugira jewe ndabuno umuntu avuze ngo usanu muyaya le dima. Reka ndakubloke sha. Ona sasa ka profile kake. Roka mishenzi gende hiyo. Uza kumbwira ngo sangu muya wabuterere. Wabuterere urazi inzu ziri buterere wewe,
Buterere urazi inzu ziri Buterere wowe ni wanyu murafise parcelle Buterere wowe kudashobora beme no kuronka n'umugabo afise na 0,5 a mu Buterere wowe kuraza ngaho ugaye mu Buterere wowe urazi inzu ziri mu Buterere wewe Richard mbabarira genda ugire live yiwawe uvugire hariya kuri TikTok wowe urazi Buterere wowe uko uza kuvuga ngo usanga umuyaya wa Buterere iwanyu wowe abayaya bakureze ni bangaye wewe warezwe niki wowe ko uje gusirimukira ngaha kuri Instagram yiwanje mshenzi kazi genda hariya wifyete mu nuze yawe uza ngaha wowe uzi ko usanga umuyaya wa Buterere abayaya wa Buterere basagute wewe urazi abantu bafise amadiplome bagenda kwigisha abana babasanga mu ngo zabo mu bana bakagenda kubigisha and you are from nowhere uri kuraza ngaho tuzanira imisobere ngaho utazi no kwita waza utazi no gukoresha na papier de toilette banayigushire no ngaho utazi ngikoreshwa gute wewe no gushira munuze muri toilette ya siège wewe utaza kunya hejuru ya nuze ya fermeture ya toilette ya siège wewe ukacuzanga muri live wanje uza kuvuga ngo umuyaya wo mu Buterere abayaya n'abakimwebwe ko mutagira indero ari naho muzoja mutagira indero muzosanga mwatutse n'abakazana n'abakwebi wanyu mushenzi kazi uragura mamega ya ukaza ngaho kuri live zaneri natwe ugacuza kuvuga ngo usanga umuyaya wowe uzana no kubeka waruzi ko neri natasanga abayaya bo mu Buterere waza kugurura live ngaho waje kugurura live utamamega iwa you are very stupid woman very stupid ashovuga ngo mu Buterere muhindure mind mu Buterere se urazi mu Buterere wowe inzu ziriyo wewe Buterere urazi inzu ziriyo mu Buterere wowe urazi inzu ziriyo wowe mu Buterere wowe urabizi uragayana ugacuza nta muntu adafise jandi konda nico tumara man broke imishenzi izangaha kuri live viewer wewe waguza amamega hari n'igihe na telefone si wawe uraje gusa kuri live ya Neri natse umurabe Neri natse ariko aravuga ende nyamba wanyoye sike nyamba wanyoye mukorori jipo nyamba wanyoye ibiki ugacuza ngaha ngo Neri natse kwabayaya Mobaya basumbika imwebwe abayaya mwebwe mu abayaya barera abana bakagumana nabo uraza abana bakunda abaya gusumba n'abavyeyi babavyaye waje kura muyaya ngaho waguza amamega yiwawe ugatumwa yawe wawe umwana wese tumaze ngaha isaha yose tumaze ngaha kuri live umuntu agacaza akicara akakuraba akacavuga ngo Bisanigi guys jenda baretse dimanche twe turakora turiko turategura ouverture officielle ya jardin ngira nigire kwiyogera shanye gushusha amazi niyogere niryame ejo nja kuri jardin abakozi bariko barakora guys bengi basha nuzeye nababwiye yuko nuzeye navuze jo DJ Fernando yarimutse ubu abigitega kandi aba muri quartier mbamwo DJ Fernando yarimutse ubu yaje gukora akazi yasuye mu buzima bwiwe bwa misi yose entertainment mukore entertainment ni muzoko ba musaku ni muzoko ba muri ko muri aba mabifu mugira ibi nibi mukore parce que umuziki cyanye aya mabifu aya magossip ntaco azotumarira tudakoze mukore mukaza muri shingana ri natamara live yiwe kazi kiwanyu
jewe ndiko nditegurira pasi, ndiko ndategurira abana banje, jewe ndiko ndategurira umuryango wanje, jewe ndiko ndategura ubuzima bw'iwanje bwiza, ubuzima bwiza buri class, buri expansive life. Ninde ari wunda ntutse? Mbenye ndababaze ntuze Richard. Richard ndabizi ko ari umuntu akunda trend na wene. Richard umuntu akunda trend. Richard twebe ngaha kuri Instagram turafise ukuntu twiyubatse kuri Instagram. Rero Richard ibintu by'abantu bo kuri TikTok nabo dukeneye kuri Instagram. Instagram it's for classic people. It's for classic people, my dear. You need to go back there on TikTok where everybody akoresha TikTok. You need to go there. Nidukeneye ambuteyage kuri Instagram, my dear. This is the app. This is the classic app. You don't need gukeneye kuza ngaha kuri ntuzeye. Umugabo wanje aranyica, ronse umwanya aranyica, ubu nyene ndabasezeye ngende kuvugana n'umugabo wanje. Ambonye uzoyarya. No, mbeda kubaze barakanye kuri TikTok ko mwari mwaravuze ngo ngo nerinate muzomwirukana, ngo nerinate ngo muzomubwira iki, ngo nerinate none kuvaho jewe ncaniye bajya abantu bose, kuvaho ndabavugiye ngaha nkasohora audio nkasohora ibiki sha kubavuga kandi bari muyabira sho kuvuga ngo nakime. Kenzo yagiye, umubwire Kenzo nerinate arakeneye kukumva, wagiye Kenzo. Kenzo yagiye he, babandi bagiye TikTok. Where are you? Why TikTok mutakivuga? Why TikTok nerinate basa bavuga jewe genda urabe, jewe simposta kenshi kuri TikTok, but go genda murabe kuri TikTok. Jewe genda urabe TikTok, jewe ndapost igihumbi umwe mutoya, ama commentaire genda urabe ama viewers statistique. But I say, oh my gosh, what is this? Facebook, if 15 by'abantu bankurikira nta niyo nkoresha.